narabiravye mu misi heze nibaza ntingira muzo bivuga ko cyane ugaca usanga nk'abantu ubu abantu woraba bafise WhatsApp GB ngaha muri iki gisagara ca Bujumbura za WhatsApp FM za yo WhatsApp n'izindi ziriya zindi zose zagiye ziraza ni benshi cyane ariko ntibazi yuko hajya atanakabangana kamwe bafise. Amahoro neza bakunzi ba Ghost TV, turi mu kiganiro ca Science and Technology ubuhinga n'ubumenyi. Uno munsi dufise umutumire byari bimenyerewe ariko niko tuzaba turabigenza mu biganiro bindi bizoza birakurikira. Turi kumwe nande kugira ngo bakunzi ba Ghost bakumenye. Izina ni Chancel Habimana. Chancel Habimana mukorera iki mu buzima bwa misi yose? Abantu benshi banzi mu byo tugendegene tujanye no guhinyanyura amasanamu canke gufotora ariko kandi nkaba nkunda no mu bijanye n'imbuga ngurukana bumenyi byo abenshi bavuga nk'ama réseaux sociaux mu Gifaransa. Imbuga ngurukana bumenyi canke ama réseaux sociaux dufatiye kuri ico nyene nico kiza kuba umushinge w'uno munsi nico tuyagako. Aho hanze ntifatwa kumwe aravuga ngo amarezo sose canke imbuga ngurukana bumenyi zirasamaza abantu abandi bakavuga ati ni nziza ziradufasha kwiteza imbere mu byo turiko turakora bikamenyekana uko kuntu atayibona kumwe we nk'umuhinga ubona gute? Imbuga ngurukana bumenyi zifise vyose bose bari mukuri kuko zirafise vyiza zizana ariko kandi zirafise na bibi zizana kuko nk'ibindi vyibiye vyose nk'ibindi bintu byinshi tubayemwo hari ingaruka nziza n'ingaruka mbi. Ingaruka nziza ngira nizono nahera ko cane kuko nibaza nti icambere zaratumye tumenyana n'abantu benshi ndibuka muri 2010 nabigitega dutanguye kumenya ama réseaux sociaux tuja kuri Facebook niyo twari tuzi cyane niyo yari nagezweho nibuka ko warashobora kuri amajana 2 ukagenda ukagira iminota 10 ya cyber kugira juste babagenzi muzinanye yaba bari Bujumbura bari Ngozi muyage nibaza ntingira ni naho namenye abantu benshi ico gihe bari mu myuga narakunda cinema narakunda gufotora narakunda video gukora video nibaza nti byaratumye menyana n'abandi bantu benshi ugasanga muramenyanye barakubwiye byinshi byo bakora uramenye itundi tuntu no kuvuga muri rusanga ama réseaux sociaux aradutuma tumenyana n'abantu byagiye biratera imbere za Twitter ziraza turazimenya kuko tugiye kuzimenya cyane abarundi benshi tugiye kuzimenya 2015 avec crise ariko zari zihari Instagram 2018 na 20 urabona ko ugwaruka rwe generation iri nyuma yacu ariyo yibereye kumbure ukibandanya ntaguciriyemo gatoya ni nkibi twovuga tuti hariho noziti zibiri imwe yitubonana tukagendana n'abantu tukavugana imbona nkubone n'indi no kwita bakunze kwita ngo se no web ahantu ushobora gusanga undi muryango munini cyane wagutse niko twabifata. Ego ama réseaux sociaux hariho n'abantu benshi usanga uzi n'ubu bakiri mu buzima bwawe wamenyeye ko swati kuri Facebook canke Twitter canke mwarahuye kuri intérêt comme quelque part muca musanga muriko muratwita bimwe canke muriko musanga post yawe arayikunze bivanye n'ivyo bavuze muramenyanye bite nabikunze biriya bintu wapostinze mu vyiza ama réseaux sociaux yazanye ico kirimwo ni naco gikuru. Ikindi ciza tugiye turiko tubibona mu nyuma tuko tubibona bigiye kuduga cyane mu Burundi ntiberanashika mbere na cyane aho ari byo novuga nti niwo muhora canke niho hantu uba abantu badandariza ibintu aho nyine bisigurire no kuvuga ama réseaux sociaux ubu abantu benshi barazi bati hariko abantu benshi
icyo nokwita audience ni ukuvuga umuntu afise ikirato araza ati kubera je nkorera nko mu isoko reka mvuge mu bwiza hari abantu baba nko mu Kinindo bataza kuhaza muri ico gihe ati ni mungani ne bishira kuri Facebook nkaca mpartage nkashira mu yandi ma groupe ndaza gushobora kuronkamwo abakiriya n'ivyo biri mu vyiza izi mbuga ngurukana bumenyi zazanye canke zizana biratuma umuntu bivanye n'ivyo akora bimenyekana kuruta urabona ko inyuma ya 2015 havutse mbere n'uburyo bwinshi bwo gutangamwa amakuru ugasanga hariho nk'imedia ari ikorera gusa turi kumwe n'umuhinga Chansa Habimana ariko kandi aho hanze hari abavyeyi bariko baravuga ati abana bacu izi mbuga ngurukana bumenyi zabatwaye ntibaciga niyo biga umwigisha ashobora kubaha gakorwa ko gukorera muhira agaca simbira kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi agaca zari ivyo bamutumye byose agaca atwara umutwe ntugikora nta ngaruka bimwe bwo mubibonamo nk'ikintu kibi ivyo bintu byazanye nagira ndahashike kuko nkuko nabivuze birafise ingaruka nziza bizana surtout nibaza ntigira nazo unyisha ariko nazibi ntizibuze kuko nk'icambere zirica ikibano gute ubu sinzi ko mumaze kubibona umuntu araza kukuramutsa azanye na telefone yiwe ntumenye ingene vyagenze ukubita urugohe rimwe ugasanga arigeze mu telefone ariko araba WhatsApp ego nibwo buri mu buryo bwo gutuma tumanako amakuru bwo kumenyesha ngira arikaba arikabwira muhira uko acanka baza muhira uko vyifashe canke abwira umuntu ati burya naciye kwa naka ndaje ariko hari gihe uza gusanga nacakiyago mwari kugiranira capfuye ugasanga umwe wese umutwe wiwe ugeze mu telefone ico ni kimwe ibindi navyo bivanye no gwaruka surtout ndiko mvuga ni batoyi bacu bariko bakurira muri environnement nziza abavyeyi bacu ubu barabaha ama telefone atakigoranye hari gihe uza gusanga imusamaje kubera ariko arayaga n'abandi umwanya ari kwigamwo ariko araraba video umwanya ari kwigamwo ariko kandi imusamaje kubera ko ibiri muri ayo marezo sociaux hari gihe biba hatari bwagere kwa biraba ugasanga ari mwono contenu peut-être novuga nti isamaza imurengeye ugasanga kubera nawe yahabonye ko biriyo asigaye aguma agendayo ugasanga wa mwanya rero abavyeyi baratangwe kwidoga kubera ko umwana wabo apfa gushikaca tori telefone akaca yirukayo hariho nibindi biriko biraza vyaje kera handi muga mu Burundi nibaza biriko biraza vuba cyane nibi bintu vyuko usanga harabasuma sinzi ko na la fois passée meri yarabitangaje aho usanga ari abantu bita maire de la ville abandi bita umukuru w'igihugu abandi bita amazina atandukanye kugwa gute kugira ntibize bifate nko mu bariko badukurikirana camenye n'uburyo bavyikingira mu byo nibaza nti ubu biragoye kubera ko igihugu cacu kubera novuga nti abantu turiko tutari benshi cyane biba vyoroshe kumenya konti y'ukuri bibigoye kumenya konti y'ukuri n'itari y'ukuri ariko buriya ku marezo sociaux umuntu w'ukuri muri ko murayaga uramubona avec l'avènement ya digitalisation y'ibintu ubu hariho na amano fictif abantu bakira kugira gusa ndibuka muri 2013 avec Gmail ico gihe abantu batanga gukoresha Gmail cyane 2012 2010 ko ndibuka yuko avant 2008 twakoresha yaho twakoresha yaho tuje kuri Gmail hari ukuntu kubera Facebook wasanga utegerezwa kuyishirako les données ne pas trop protégées ukazibona abantu bo muri Nigeria bakora kwandikira ngo nabakobwa canke ngo ndafise itunga ngo ndaguhe no ngaha ubu biracariho kuri Facebook biracariho kuri Twitter biracariho Instagram n'ahandi aho usanga hari abantu rero bafise bari mal intentionné sinzi ngene no kivuga neza mu Kirundi baca bakuraba bakakwiga umuntu arakunda kuba ari ku murongo reka tumwapproach tumubwende ibintu tumubwira ibintu bivuga yumve ari interest bakubwira amafaranga bakubwira akazi kubera bazi bati abajene benshi ubu n'abashomeri ati gweza zana 7 ndakwereke ati mugabo uraza kuma 1,100
ati ndi naka yise nk'umukuru w'igihugu canke yise maire de la ville ati zana CV ucunzanira n'ibihumbi 100 cenda gusabira akazi ejo utangure muri mail ni kuvuga ni ivyo biri mu ngaruka mbi mais aussi tutibagiye yuko ubu kubera ama réseaux sociaux umuntu ejo mu gitondo arakiriya konte akacaza muri inbox yawe akakurira akagutuka ivyo yishakiye akagufata nabi bimwe ndovuga nti ni harcèlement ukiyumvira ati umuntu twahuriye ameze gute ubwo kwa usigaye wivyimvira muri quartier usigaye iki tuzokwica tuzokugira iki ivyo biri muri bimwe mu ngaruka mbi ama réseaux sociaux azana rezo sosiyo zifite ingaruka mbi ariko kandi ni na nziza mu kindi gice kandi kuko tubonye ko n'ibyiza mbere ari ibyo byinshi idukoreshwa ngaha mu Burundi twakwibutsa ariko badukurikirana ko ni WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ni nyinshi zigenda zirahinduka bivanye n'igihugu turimo ariko rero uko kuntu hariho ingaruka mbi n'ingaruka nziza nibaza nti hariho uburyo bwo kuzikoresha no kwita nka uburyo bwiza bwo kuzikoresha ku bantu nka utilisation responsable des réseaux sociaux kuzikoresha neza ntizikubwire ko izo ngaruka zose je kutubwira mbi nk'umuhinga Chansard wowe tubwire iki kuri ibyo bintu musanze muri rusange gukoresha ama réseaux sociaux ntivyari bibi kuko navuze ntibirafise ingaruka nziza nyinshi ikibazo twokwiyumvira ni kubera iki je nshaka no munsi gukoresha uru rubuga kanaka narabiravye mu misi heze nibaza ntingira muzo bivuga ko cyane ugaca usanga nk'abantu ubu abantu boraba bafise WhatsApp GB ngaha muri iki gisagara ca Bujumbura za WhatsApp FM za yo WhatsApp n'izindi zindi zose zagiye ziraza ni benshi cyane ariko ntibazi yuko hajya atanakabangana kamwe bafise nakabangana kamwe bafise kuko ziriya done ziwabo ugiye mu Buhindi canke ukaza kuri ajya ama platform yandi novuga nti musi gato iyi web tumenyereye abahinga ababikora barabizi kuri dark web gatoyi ziriya information ku $10 urashobora kuvuga ati ma information yanaka ya WhatsApp basanze akoresha WhatsApp yo WhatsApp ukavuga inimero bacha bamutora yego dusubire mwizo WhatsApp kugira ngo bazumve nibamenye bati umuntu uri kurakoresha yo WhatsApp umuntu uri kurakoresha WhatsApp GB umuntu uri kurakoresha WhatsApp FM sinzi ko ari FM WhatsApp na ziriya zose WhatsApp udasanga udasanga kuri ntuze udasanga kuri Play Store menya yuko donezi wawe umuntu wese afise $10,000 nka 20 by'amarundi message wanditse kuvuka yikoresha azitora hari ego nukuvuga rero umaze kumenya ati mbe bashaje nshaka gukoresha iki izi réseaux sociaux iyi WhatsApp ntoye iyi Facebook iyi content creator ndayishaka kwiki ndayishaka mu rwego rwo kuyaga rwo kumenya makuru nshaka mu rwego rwo kudandaza ibintu vy'iwanje muri kiriya gihe rero umaze kumenya intumbero biroroshe ngene vyitwaramwo biroroshe uca uvuga uti je kubera ko nzi nti hariho vyiza nabi kuri runo rubuga nzomenya rya mbe eske nzohoranza gusa nje gupostinga mvuge ivyo nshaka kuvuga canke ndabe ivyo nshaka kuraba hanyuma ngende hanyuma aussi avec technologie tugezemo hari utu application kuri Play Store tukwereka umwanya wamaze ku réseaux sociaux biroroshe cyane nibaje kuri Play Store barondere application ati bashobora kwandika ati time on social media ikini ukensara muri telefone canke time on phone time on phone canke time on social media canke n'utu application twinshi dukora byica kimwe turaza kukubwira umwanya wamaranye telefone mu biro kuko nigaharura telefone umwanya maze yuguruye kaza guharura umwanya uza kumara telefone uzura ko za kurutoki iri active iri kirakora nukuvuga ni wasanga nko kandi rero kacaka kwereka kati umwanya munini bo wamaze amasaha dufate nk'uno munsi na amasaha 28 ati wewe wamaze amasaha nk'atandatu ku réseaux sociaux iraza kukwereka application yakoresheje cyane ati wamaze umwanya kuri WhatsApp wamaze umwanya kuri Facebook hanyuma rero bivanye n'ivyo ushaka n'ingene ubona biriko birakwicira akazi ugabanye ego
nibaza iyi niyo ntumbero y'ikiganiro c'ubuhinga n'ubumenyi ni ukwinjira aho nyene mu buzima bwa misi yose aya matekinoloji ubu buhinga turimo twobukoresha gute kugira ngo ibikorwa dukora bigende neza izo ngaruka mbi ntizidushikeko. Ego turi kumwe n'umuhinga wacu Chancellor Habimana niwe bidufashijemo nibaza ko n'ikindi gihe tuzomurondera azotwitaho. Ego cyane nuko nyene ibiganiro biba bifise umwanya muto kuko ni birebire kandi twovyiga byo dufasha kuruta uko bidusubiza inyuma kuko narumvise mbere na leta irikira bivuga yuko mu ma service amwe bagusanzwe uri kuri WhatsApp bazogusubiza inyuma bazoguhana bazogira iki ni birebire hari uko twabikoresha bikatuvyarira umusaruro kuruta uko dusubiza inyuma. Tuvyumve tubishire mu ngiro kandi ariko kandi mufise ikibazo bakunzi b'ikiganiro c'ubuhinga n'ubumenyi mufise ikibazo ku kuntu ubuhinga ubu n'ubu bukoreshwa ayo ma réseaux sociaux mbuga ngurukana bumenyi ico mwifuza kumenya kuntu zikoreshwa mutubaze turabaha inyishu naho utaha.